ubu butumwa bushikire Starboy twebwe na twebwe cyamucura ati niturira na twebwe umuvumbe kumuvumba nyimba muvumbe kumuvumba twebwe turavuze Starboy turavuze nk'ibidoma vyo kwa nashikana isezerano wasavye twe niduhata turasaba shikana isezerano wasezeranye kuko abafana babirabishije amaso bararindiriye kandi je twona shavura mu mwanya cameraman uburegera inyuma ko mu mwanya ndasimbira hi tuko twashavura izo mbosire z'aba promoter ubwo nubuki nububwa uhimbire gusa ngo ruhimbire kandi yazoburaga promoter dukubita nazoburaga promoter ari mbe bakita dost ngo dost aya makidi ngaye yarakoze yararusha ariko kidi yo mu Rwanda yarakoze babagurutse barameza amababa kweki tutariko turasigikira ivyi wacu canke amakidi yo mu Rwanda babikora neza gusumba abarundi anje papa wacu muzehe yarigeze kuva ngaha agiye mu Buganda iyo muri twari guteye yarigeze kuva ngaha agiye mu Buganda mbaza ngo yaragiye gukora yiki yashiragira ishari kimujanye chakazodo kubite ni buri nk'amabiza 5 gusa amabiza 5 cyatuta ya nuko bimeze nakundi je nandi mushaka bakubise nyina babaze ya makofi yurayari azosome ngaha mu gipara atanu bakakwiye ntuzomera ubwanwa oya agusomye ku gatinsi gatinsi agusomye ku kanani ku gasakanwa ntuzomera ubwanwa oya narakiye kuko ahantu hari amahera ubwanwa ntibuza Berbe Dokanal Peace Esco Mabad Yudas Kariot Donald Trump Eyo despite bombo crowd watagwana abantu bandi mustabwe n'umuneza dasanzwe no musni vibe gusa niyo uza kwirwamwo abo turi kumwe murabazi mubaza ahantu henshi hatandukanye se Rwanda bavuga amaza ketse konza kuba mwanya bi presente batubwira urugendo baje bava kure murabizi batubwira urugendo rwagenze bonge banaturamutsa bongera babashimira cyane dukurikirana anje nkuko bisanga kandi nabibutse ibintu byanje bibiri icambere Warexbet code promo ni twese icakabiri akana kari sacre ndamutsa nongera nshimira adukurikirana bivaye naho muherereye ego akani kwanye ibidoma ya koma ibidoma vyo kwa ntare ya mukamubona ibipara bibiri munshobora kubyitiranya airport ya nuko twimereye turi aba no stress tukaba twaje n'amaguru ariko tugeze kuri Mutanganoro twafashe itaxi murabizi byo kuri twe turi hama rero twagomba tubaramutse batubwirega tubaramutse se ya uvuze ngo mugeze kumutanga mwashe mufata taxi yego waje n'amaguru gusa tugeze kumutanga sha dufata taxi katuri kumutanga katuri kumutanga nye umushatsi baratwaye bagiye n'ubwenge batangira ndibaza mu mutwe sawa tugira tubaramutse rero yego abakunzi bose bayaga nawe TV mwese mumva mukagera abapfuye nabari nyuma y'igihugu nabari muri morgue sawa mwese Berbe Dokanal Peace Esco Mabad Yudas Kariot Donald Trump Jefferson ndafisa kabazo shaka kuba akana muvuga manya byumvikanye ngo muzavuga hageze hano hano aya nenda kubaza aya muri connect ya ibyo byo kwa ntajya mukije bakunze baga nawe TV ikaje nabibaze n'umunsi nje mumbwire kuri Natasha Labama yandika aramusabye mwamusaba arandika ewana text nini kandi cyane kandi nk'amajambo akomeye cyane mwavyakiriye gute so twebwe n'ibidoma twebwe twaramusavye ikiganiro twambwiye ati muvye turakeneye ikiganiro twebwe na wewe ariko ikiganiro yarakiduhaye sinzi ko mwakibonye kuba twaramwandikiye acha twishura ibirenge byo twamwandikiye ikiganiro twagiranye ya ariko twaramashimye twavuze ati mama la boss mama la kitungulu mama la Tanganyika mama la Chohoha ego kweri nukuri tweni twacise intege kubera mama la boss umutima wamaze gukunda biragoye kukundurura twe n'ubu turasavye kandi turakeneye umubonano tweni twumva gusa umutima ni hatari nta muntu ngaha ku isi afise umutima mwiza nka mama la boss nibaza mwese murabizi ameze nka Primus ameze nka Amstel y'abantu bashaka bantu waya kuko Amstel y'inyo ukaborerwa ujitangura kwibagira amazina y'abakuvyaye ukibagira n'iyuturuka none nakubaze ubwo ukunda Amstel yero nka Amstel wewe
uragerageza urakoze sinshobora ngivyo ibintu nanwa jewe ndi umuntu bana twebwe nta nzoga tunwa nta n'urumogi tunwa tubayeho mu gusenga Imana tubayeho mu bwiza bw'Imana gusa ivyo bindi muvuga ngo twaranyora urumogi ntago twanyoye nibareke bagende banyame umugana bifi izo vibe muzikora mu isoda kwe biravana urabona Yesu akibwira abigisha biwe ati ndapasuye inyanja ndayigize icuro 15 abakobwa ukiri ngaho si Yesu yavuze ngo pasura inyanja yari Mose ubwenge yo umutwe urupara biragoye kwishura ibyo bakubagije kandi kwishura tugasimesha ibipara kwishura tugasimesha uyo kubera atayeko n'amakoti urumva ko habaye kwicongereza n'igifaransa n'indimi zibiri zidasa kimwe rero birabisa urabona ico kibazo Natasha ni umuvyeyi mwiza cyane kandi n'umuntu azi kuririmba nubwo yagize amahirwe aronka urupatro rw'uruzungu hayo tubona twebwe nubwo kw'Imana mwari kutuyobetse yego Natasha byagade muramwifuza nyene Natasha aramusiramu akasuka kamahera amvye sasa mu bitikofi mu rupara sinigaje kubwira bya bindi Natasha karazungurusha kwa konti twaba tuzungurusha ujya muvyeyi kare ujya akwiriye koga inzuzi nyinshi cyane ujya naciye nawe nimbeba ni haca ego ko zica zipfa zose kandi ari misengo hari umuntu yaragwaye umutima mubonye Natasha acarakira n'umuntu ari kumabekire ngo yari amaguru ngo ego kumubona gusa Natasha ko bimeze none umvuze mu masa dumubonano yaravugishije ni umuntu mwashaka canke niyo mpamvu muhitamo gusaba undi mbona kugira ngo muhure live muvugane byinshi gusumba ijya text yanditse twebwe icambere twaramusavye mubonano ariko yarawuduhaye sinzi ko mwawubonye twebwe bisa nkuko yawuduhaye twaravuganye twaramwandikiye aratwishura binataye ko mu kutwishura yatwishuye message dushobora gusoma igitabo imbere y'abantu ariko bashaka usanga niba mwashaka kumubaza biri privé twege tutumva birahari sayinga ndakubwira nibanga rikomeye cyane ibitubizanye ngaho usanga ari ibindi bintu gusa twe twaramubwiye ati turafise ikado gusa twe dushaka Natasha azotubwira akantu karo romantika abandi arabakusa amajido abandi arabavunagura bamwe bararyama abandi baravyuka rero twe dukeneye natwe bamwe barafuye baravuye yakubise umugere wo kunyo arabamaze igisisi cyakusohoka arabamaze rero natwe ko yatweretse ko ari umuvyeyi rero turakeneye akantu karo romantika turinde kubitana beho aramaze kubakubita mwebwe twebwe yagenda gudukubira ni atari gusa yaradukubise kwe kijyago gusa yadukubitiye kure ni yadushikiri neza cyane twe dushaka zo dukubite ni buri nk'amabiza 5 gusa amabiza 5 cyatuta nuko bimeze nakundi je nandi mushaka bakubite nyine ababaze ya makofe yura azosome nga mu gipara atanu bakakwiye ntuzomera ubwanwa agusomye ku gatinsi gatinsi agusomye ku kanani ku gasa kanwa ntuzomera ubwanwa narakinye kuko ahantu hari amahera ubwanwa ntibuza nuko rero hama twebwe n'ukuri kw'Imana warukoze cyane kutubwira ibintu bya Natasha twararondeye ngene twomuhereza agakado ariko turabura nubwo shitani nubwo wo kugaruka ukaja muri wese afuma ca mu mabati gogwe nukuri ko Imana ufuma mu bibatirike uwo ni shitani none vyankiye sivuga ngo vyaranse twaramusavye aratwishura uriko urumva ariko igihari hari igihe usaba n'ijambo ry'Imana yavuga ati hari uwo saba umukate umwana we musaba umukate akamuhereza ibuye yamvuze ibuye cyane inzoka ibuye tugare twarasavye ariko yamaze nk'utwishura gusa ntiyagemye ko cyagishaka muri make ko mutashikiriwe ntiwumva ko mutashikiriwe oya hinge ndakubwira buri mwese yagafise ibihe vyiwe siko nimba amadesi ari muri bijya bihe byarabivuyemo siko natwe rero hari ibihe turimwo bro twe nta muntu ngaha no kuri kw'Imana mu Burundi aya makidi yose yemera ababaki bose aba bantu bose biyemera bose nta muntu adusomba no kuri kw'Imana twe babiri
namwe adusumba ni abasumba mu myaka amaze gukora imyaka mu myaka byose nta muntu yadusumba twe turaguruka nk'indege igiye mu Buhinde kugwana yego nukuri umutwe utagira umushatsi ubwenge buca bwera rero urumva nkuko yarabivuze twe twararondeye mu Burundi umuntu yoza adushira hasi twaramubuze urukuru tumaze iminsi tujya mu Kamenge mu kinama ariko twabuze umuntu yogira iki yodushira hasi gute nyene bumvise mu myaka mu gukora bose baracyari hasi none basi wewe aho turabona bari hejuru bande dukomparana tora ba pasito turabona ba pasito bajya bashira mu mipasi ayo mapasi nayibiki ko twebwe ibihara wowe uravye mu mutwe ukaraba najya amapasi wowe dushira hamwe kwe pasito mani ujya nitwo na mutinda ko ujya meze nk'agaki n'agakembe uzara uratukana ameze nk'akayabu n'agakembe ujya ameze nk'akayabu ari abantu udashobora kudukompara nabo turi nga mu Burundi nta muntu ngaha wozana yudusumbya gukora canke imyaka none wowe uturavye woduha imyaka ingahe turabe kwa byongora kwa muramfise n'ibihara abantu batari hano muri bisi uca wumva bo bahaye ingahe kari mwaje n'amaro mfata taxi rero twe taxi turinda kuri hano narizi ko ngari kumutanga narinze nihenze muri make sense ko ngari kumutanga buvuga ibintu ntazi nuko rero hama rero je ndafise ikibazo mfise message ku bantu baguma batwigereranya ko batwitako ngo baraturuta twebwe twatanguye kera tuzobibaza dimanche hageze iyo umushatsi utari ku mutwe ubwenge ntibuba buhari nuko twatanguye kera ukuntu bivuze umengo uramaze kubona uwakwigereranije ko uwashowe uwagerageje nko kubakoma ati biduma byo kwa je ndabasumba munacari hasi urazi impamvu twege content zose turatabagura uje wambaye utawuri gusa tuvuze ngo turakoze challenge turashigikira umuziki wacu ndundi impamvu twavuze ngo n'amakidi yose ajemwo kidi zo nga mu Burundi usanga zitambe indirimbo zo hanze zabari ya star zabahande siko rero utusanga nazo mu posting nazo gira nako twe tuzokubita King Sadbi Natasha la bamba la noma bahero Fabilove da Fabilove umwana bari nibondo byaje nagicirwa ngo mukuru n'abafira muze mari gode kashi ndaze mu mviriza tu ugatuma rapusanye famaru tumuso tagaragata ari musirigera kurapa iba Fabilove ntaruhuka nukuri kw'Imana bake bantwara kuri wa karede kuraba yuko umuhogo ugikomeye Fabilove aba bose banatasha urabona Natasha wetagumuzana tuguma tunywa bamwezi kabashika baragaragara wetagumuzana reka tugereza kubera uyu mwanya wozobona hagurutsa ari rero bava vibe no kuri Kimana yego wewe tuvugana mwambwiye yuko mukeneye ntabonye turi muko muragira mutembera hirya no hino eske ko mutagiye kwa Natasha kandi umva yuko hari ikado mushaka kumuhere urabona ingena kubwira mubwire reka ndakubwira Natasha nibaze yuko wewe tutakubona hotel direct Tanganyika turahazi hajya hasa neza umengana mu bwami bw'ijuru ibipara byanyoje kuguru uzoca ubimenya ndabizi deja bakagutelefone tuzokwitelefona yego kubera nitwinjira nidushaka security zo dufata ngo ninze tuvuga ati twambaye kwanza ikoti inyuma handitse ko Natasha Natasha la boss iyi koti uzokwandika ki Natasha la boss ari zindi mwe ko mubone zizonyene inyuma zo handitse ko Natasha la boss numero 10 Lionel Messi Ronaldo abakinyi banditse izina kera arasaze turagoye none uriko uravyumva rero nuko bimeze twibo turabantu dukunda umuziki w'u Burundi twifuza nk'aba promoter kurabona aba promoter mu Burundi twebwe twita ko tugakora ama challenge y'igihugu tugakora ku musani Engiska Z abasani bose twabakora ama challenge ariko abanyarwanda bakimara gutamba gusa baca batangura kubashigikira ubwo nubuki nububwa uhimbire gusa uhimbire kandi yazobura ga promoter dukubita
nazobura gapromo ari mbe bakita doste ngo doste canke yo wita dote tukamenya kuri dote doste bacabaguruka bakamera amababa bubura kuguruka nk'ibikona babonye abandi bana bo hanze kuza amaje dufite nka muri Christian kandi bacabaguruka bakibagera ko ibidoma mufise twebwe na post yaje dukeneye umuntu aje dupostinga n'induru nukuri kw'Imana kumusaga twe na post yabo dukeneye gusa ko bashigikira abarundi hari amakidi ngaya yarakoze yararusha ariko kidi yo mu Rwanda yahera koze babagurutse barameza amababa kweki tutariko twasigikira ivyi wacu canke amakidi yo mu Rwanda babikora neza gusumba abarundi barikora gute nibasamagura abiri n'amaboko abiri n'ubwenge n'umutwe n'ubwo tuwe dufite ubupara batarugira ivyo babikura he kandi je twiko ndashavura mu mwanya cameraman uburegera inyuma ko mu mwanya ndasimbira hi tuko twashavura izo mbesire z'aba promoter mushobora gushira ko abanyarwanda ngo kubera ngo heyo kwanza ubu butumwa bushikire Star Boy twebwe na twebwe cyamuce cura ati niturira na twebwe umuvumbe kumuvumbanye mbari muvumbe kumuvumbe twebwe turavuze Star Boy tuvuze nk'ibidoma vyo kwa nasikana isezerano wasavye twe niduhata turasaba shikana isezerano wasezeranye kuko abafana babirabishije amaso bararindiriye yabemereye umunsi wabonye twataho turahazi uragenda ubaze sinshaka kumuvuga umusani araho twasize tumenya ibiyo twasize duteye amabuye ku mabati nimba ushaka ko nawe tuzoza Star Boy ahantu uba tukiba reka ntibazangire ngo baturonde akora inabi ntuzovuge ngo nitwe kuburi tubivuga imbere y'abantu twebwe shikana ico wemeye nta kindi perbe do canal please Donald Trump ko cyo simba bibiliya hama ego ijambo rikwa none Star Boy the ship tumuze umuntu a promoting abantu kuva kuri akusha kuri zede nko mwabivuze aba underground abapcoming abantu bose ari kugwego hejuru bose ara promoting none mwe namwe mu mwishuziki urabona abantu bose baciye kwa mama la boss bose Imana yabasigiye imitima y'aba boss gusa rero basi twe Star Boy twarayaze ndibaza babonye ku mbuga twaranditse yarishuye twarayaze tap ariko igihe ni kinini hako ufatirwa n'ibindi no ufatirwa n'umwana w'igihugu aba ngaha nyene ngaha ivyo nibibaho twese turafite amarezo sosio attention ndashobora no gufata doko mwakora ikiganiro kigakubita 1k cyagushikiriye rero twebwe nimba twarasavye ikiganiro tubivugire ngaye nimba twasavye ikiganiro twasavye ku nabe siko turabana b'igihugu twagisavye umugabo w'igihugu natwe dushaka ikiganiro Mr Fasha warafashijwe nawe warafashijwe nuci kwepa nawe rero imba warafashijwe ngwino rero nawe ugirene ufashe nukuri twe dukunda kiriku kiriku niyo muntu yafashijwe ariko atigera yibagira gufasha yego ariko raba abandi baraburiza amandege ba Star Boy bakanya mu mawese mu ndege aya ndanki nta kindi kintu yemera munarane mu wese yo mu ndege yaroza muri dushaka kugwa yo mu ndege ngo unyumviye nk'ivyo bintu urumva mu mutwe ariko hari naturel cyangwa hari yaourt niko kazero oya ni score oya ni royal none ngivyo bintu bivuga gute wowe uriye mu ndege sivyo warafashijwe urazi umuntu yagukuye hasi utagira isho wambara utagira n'icurya ariko umuntu akakwegera akabwira ati ewana mutaba dufashe n'abana b'igihugu ugira icukoze uciwemera ibintu n'ibishikana acho kemwikiba iyo post ngo narayibonye musa Star Boy kiganiro kana cegine eske ntimwamura ko kiganiro gushanisa canke mwarakoze nikirasohoka reka tubifate nk'amabanga yacu Star Boy reka Star Boy tumubikire kuko tugize ngo turavuze uratuzi tugize ngo turavuze nitwoheza ariko nivyo bakurikana bashaka eske ko twabonye post mutwemere kiganiro niko kundi umva nko musa yagize ati nk'akarorero yeme remix no nkajya kwa Satbina na Chino kera batuga ngo Jove byazogira remix twarindiriye twarabuze oya biko bituma no remix bari kumwe na Arunasi ko turayemera ne namwe nk'abafana babakurikira bazoga ati ibidoma biko bagomba kuriganira kwa Star Boy bese utse kuri chaîne kuri Star TV kugirane subscribe kugira ngo turindikaniro cyane gigishika gusa twakibonye nimutubwire habaye nk'umunyegetse abafana banyu turarindiriye kubibona kumenya habaye iki dukora iki nako ngira ngo ibintu bikune nk'abafana banyu
Bo ndibaza ikiganiro ni ikinyene. Adon Starboy twe twaje gufosinga ndibaza Mr Fasho arafashijwe ndibaza nitwanditse nabe ku mbuga. Kandi ndibaza kuri WhatsApp nitwayaze nabe. Wewe ndibaza ufise umutima waciye kwa boss uzotuzana ko kandi twego ubu boss. Siko imba ahuri harabandi muri Matayo 5 ngaha. Ahuri harabandi Matayo 5 havuga ngo ahuri harabandi. Sha ubaye pastor wo marabantu. Ahuri harabandi muri Matayo 5. Nuko Starboy twebwe nicase kuvuga amajambo menshi urumva wumvise bavuga ati ngo umwana w'incabwenge yumvira mu isoko canke muri Gera Plaza canke ku mutwenzi aje utwayika je naribonye utwayikaye ku mutwenzi niko Imana uzobo wa mbere kwishuri ukigira aje ku mutwenzi cyangwa aje kwigera Plaza yo ubu wa mbere oya natumaje kwigira kuri Hotel Diraki Tanganyika uzopfira mu mazi ajya kayaga makarengana mu bwongo mu service imera neza uwe Natasha twa mwabivuze muri ya bino ko rugeze mwari ko murafata ngo ko ari tuma ko murakubita twitege video muri kwa Natasha mwino miss mumushire cadeau special Natasha ndukuri kw'Imana yitege urabona indirimbo yiwe mudakwijije kwanza umuriyoni w'amavyuzi bamaze imisi bawuterekeko nkuko bahora baterekako inkono iwabo kumbabura batereke ku miliyoni so jega mu Burundi haba abantu barenga miliyoni none umuriyoni ukubura gute sibo sasa ama telefone nimero ya muri commentaire tugwama mega ukuza umuriyoni shireko hama video nayo turiko wa Natasha vuba twebwe nugatazoba hari tuzoshika ndibaza twashije kuri Hotel Diraki Tanganyika tuzoba twashitse kwa Natasha naho duhagarika no ajya ni muhira twege hajya rero Hotel Diraki Tanganyika vuba turaza Natasha vuba turaza siko yego turaza utubone natwe wambonye mana we iyo rero niyo dukeneye challenge tudakubise nga gikeneye kuri Hotel Tanganyika kandi mwe muravyumva kuri ndababwije ukuri munazokwitambika imbere hatambaze muri wakarede haruguru barashaka hospital militaire ni mugara barashakira nuguza saa sita z'ijoro barakwakira nibimunga barabivura yego kwe nubuza bwa kesa 11 ariho bagira twebwe rero dushatse kuvuga aha ikintu cyambere tugize tubaye bubabwire uriko rumva nitwashika tuje dusanga security iruzuye nukuri kw'Imana uyo afise ceinture noire James ceinture bleu rouge yego kwe bleu rouge ni akanga bleu rouge iba iyararenze uyo afise noire bleu rouge jewe rero sigura yuko dushatse kubabwira yuko nitwashika muze mwitware bukebuke security zo kwa Natasha mugende porepore kuko umuntu azokora ko ngaha basi kwa Natasha Natasha watumutwica yego kwera watumutwica twemba katwishikiye ku kirimba hajya neza challenge tuzosubira kandi gukubita kandi yawambonye kuri Hotel Diraki Tanganyika gashiri ko muri kumwe turi kumwe ega nubwo twashika taraza arurira indegaze ade mukore challenge ega Natasha radukunda mwe baza ko yanditse bijyari ubwa baza ko radukunda urukundo Natasha dukunda sinzi yuko ngaha mu Burundi mu basani bahari bashobora kuza imbere ya Natasha arakunda abana bakora arakunda abantu bariko baratera imbere arakunda guteza imbere abantu ya niyo mpamvu rero uri kurakora avuga ati kora mtama kandi na Natasha n'umuntu agwaye na demire naye kwishuza araba yikwishuza Ayego akubwira ati jya kwimwesha wihore ari umuntu agwa amahera ukamenga urana bamwe bakora imva z'abantu bafuye nk'ubu ikiziga carahwere ati yewesha iyo mva n'ukuri kw'Imana urabona twe mushira muri moro dushiraho wewe urukundo bakwihutisha rero ni hari abantu rero bagira iki usanga ariko bameze yego n'ukuri kw'Imana ndetse kukubeshera imbere ya kamera bakuzaga na TV nko mu kurangiza kino kiganiro akajambo kamwe mugana mwemere abafana banyu ndetse n'abafana ba yaga nawe TV kagasoni karugi abafana bose n'aba diaspora abafana bose na manager wa yaga nawe TV no mu diaspora turabizi ibyo byose ibyo dushanga mu makoti cyo kubera ibintu tuzi mwijoro nibyo dusigaye gusa tumenye
rero Imana yadushikanye ngaha amahoro turayishimira. Rero aba manager muri yo urabona ko mu mufuko usanga bigaragara. Abiyemeje ibintu muzora mu bishitse berekene ko mufuko kugira ngo mu mufuko aragaragara se byo kurinda kuvuga aho hari ibihe agakora icyo gihere kirimo ngaho reka ndavyihose ndakwereka amakota rera cyangwa ni atari ego abadiaspora muri ko muradukurikirana twebwe tumaze ukundi kuntu iyo dukenye twanka kwinyegeza imbere ya cameraman urabona yuko imifuko yera ya no musenyi nagira urabona ko hera gusa kandi abadiaspora muze muri bukazi no mano hariho nk'umuntu usanga yararembye ati freestyle nyumubona nabaye maze mavu nawe ndamubaza akazina ambwira ngo yanjyeya location ndamwegera ndamubaza akazina urumva rero izo mpano dukeneye ko mushigikira abantu bariko bararirimba mu muziki w'u Burundi ariko babura support kandi hari abadiaspora n'ukuri kw'Imana ako yoshigikiye umuziki yofumagura isamaki n'uburoba gaheke nukuri rero atabayice muzungu kuri 1xbet akamujitura kuri nje ndakubwiye yayi ndakubwiye neza neza ndamwumvira ati je hako nofasha impano ziriko zirazamuka mu Burundi nofuma mbona ndiko ndaturira ubwato canke amahera ndiko ndayihanaguza yashu nta muri pubere ariko Natasha avuga ati ndahanagura nkata muri pubere mu kwahanaguza amadolari Natasha si amaguru bamwoza bako barakubura ibibada akaca heda banati batitora muri pubere ya zijya muzu zose bagurisha muri kotebo zijya zose ni Natasha bayaramba yarasize hati neza cyane gusiza atamba n'izikoti Imana mubabarire cyane nzataciye vuba zambara nuko twavuganye ko vuba azorungika bayita gute mu Gifaransa l'hélicoptère muhira kugira ngo dutware muri c'est quoi la boss itaje kudutora izodutahana yego ego reka turangize ikiganiro umva vibe yabaye vibe nongera ndabibutsa gukoresha code promo twese base fashe mu kamvugire ako nako code promo twese kandi code promo twese babivuze reka samwe niba shaka kuryoheye upata cyose mugenzi wawe urakinga wongera sharinga bisangiza n'ingeso mbi kandi ituma iyo uyisangiza cyane nje ndagutera inkuru ako kantu ndagacishemwe hariho umunsi papa wanje muzehe yarigeze kuva ngaha agiye mu Buganda iyo munsi twari guteye yarigeze kuva ngaha agiye mu Buganda mbaza ngo yaragiye gukora yiki yashiragira ishari kimujanye ego kwe abana bishika mu Buganda ari bagira ishari kimujanye cyawumvira avuye ngana amaguru ni gushira Buganda yasa oya birashika ibintu bishika ningo kwisangiza nyene nico byo ego kwisangiza uravyibuka mene bakunzi bayaga nawe TV mureke gushirinda imbere kugira abandi ego mufashe impano z'igihugu ziko zirazamuka ziko zirakora kugira ngo bikunde igihugu cy'u Burundi kigere kure kubera dufise ma talent menshi yabuze aha toborera uri kurumva ya twe twatangwe muri amiri wisa 80 no twatangwe gukora twebwe ariko twashitse intege kuko twarabonye bandi abantu benshi baraje baratuva mu maso ariko twagumyeje amaso imbere rero twese rero mu kurangiza ikiganiro so narindi uriko yumvira nani reka rero turabana uraniro iyo atamushasi utawuhari ze muradutahura urumva ujya yibagiye nari nzanye namubwiye ca ndavyibagiye azavyibagira urumva ujya ibirofa bibiri vyibagiye yataharo jane so okay Everbe Donald Peace Esco Mabad Yudas Kariot Donald Trump murakoze cyane kandi abashimire twamugane gukurikira ciao ikana